Je nitwa Solange Irakoze nkaba nkora umwuga wo kujisha ndakora n'ibindi bitandukanye ndakora ibya maquillage ndakora n'igitaye mugabo une grande partie bandiko ndajisha ibyo kujisha natanguye kubikora muri 2021 natanguye njisha ntanga amakado mpaba bebe mp'abantu batandukanye par après abo nyene nagenda ndaha amakado nibo bampaye amacourage yo kubigira akazi yo kubigira umwuga woshobora nanje kunteza imbere navuga nti iciyumviro caje kubera ubushomeri dumont auparavant ntavyo nari mfise mugabo mu buto bwanje narabibonye ababikora naje narigeze kubikora muri primaire mugabo sinabinoganje maze guheza université nkabona amaze igihe kinini ntararonka akazi ndi muhira niho niyumviriye ikintu noshobora gukora muri ico gihe nahereye kuri maquillage ndayikora igihe kitari gito mu nyuma ndabona yuko maquillage hatanguye kuza abandi bagira iyo maquillage wanashaka banabifisemwo n'ingabire nyinshi je niho navuga nti ndakora maquillage muga ndumva umenga sindashika aho nshaka j'ai commencé kuza ndakorera kuri YouTube ngerageza kugira ama recherche niho rero nashoboye kubona ivyo byo kujisha ndavuga ati pourquoi pas ntoshobora kuja muri iyi domaine dumont nari nsanzwe ndanabikunda muga mu nyuma cangira ama formation kuri internet par après mbona kwabaye novuga nti kwabaye gushira habona icari muri jewe nuko rero byatanguye ndatangura ndabona les modèles nanje bica bimpa karyo ko gucréer mes propres modèles natwe ibintu byo kujisha kubera hariho umunsi nigeze kuba nugamye imvura ndabona umuntu atari donc yaramugaye byarambabaje ingene donc aguma ari karasegerereza rero muri ico gihe nari natanguye gukora ibintu byo kujisha ndavuga ni kubera iki ntoshobora kubandanya ibinyi kugira nayo nshobore guha akazi abo bandi donc naho byavuye ndabishiramwo intege kuko nabona nti aka kazi k'intoki karashobora guha kandi kazi abandi dumont tugiheza amashuri tuba dukeneye ubuzi bwo muri ma bureau aha naha hatandukanye mugabo hariho abantu benshi badashobora kuronka iyo opportunité surtout les handicaps usanga bafise amaboko akomeye mugo ugasanga amaguru yabo ntashoboye kuborohereza ugasanga agendera ku machaise roulante ntibashobora kwideplacer ngo baje mu mabus ntibashobora kwideplacer ngo baduga ama escalier mugo ukabona yuko ase intege zo gukora naho rero navuze nti il est temps yuko nabone umuntu abaha akanyamuneza akabaha ibikorwa nabo bagashobora kuronka amahera bonyene bakoreye atari uko babanje kuja guseka oya nkitangura nakora ndi jenyene mugabo hariho abagenzi babona ndabikora barabikunda barashaka kuvyiga narashoboye kwigisha abantu 9 mugabo 6 niho twashoboye gusigarana kuko ni ibintu bisaba umuntu vraiment yicara agatekana biratera itiro birarambira bisaba umuntu vraiment abikora bikunda iyo nagize iya mbere nuko abantu benshi bandekwaje bambwira bati urashaka kwiga université ugahereza mu nyuti ugahereza mu nshinga ukora ibi nibi dumont ivyo byaranciye intege benshi babona barambwira ko ataho bizonshikana ntashobora gutera imbere ngiye mu bintu nk'ivyo ariko kwifo ko ni concentra mu bindi mugabo je navuze nti nzogerageza sinshobora guhagarikira kubera nabariya bariko barandekoraje reka ngerageze n'ivyanka nzobona aho byankiye hama shobore gutera iyindi ntambwe kuva ntanguye kubikora yego ntibyoroshe ko ndonka abakiriya mugabo
nararonse abagenzi banyitwararika bamfasha ama publicité bakagira ama commande kugira juste banteze imbere bashobore kumpa argent de poche. Rero abo nibo wasanga nk'ubu bagize ama shooting hama bagaposta ku ma réseaux sociaux gutyo ngenda ndamenyekana. Kandi aussi maze kugera kuri iyo ntambwe abantu bagiye baramenya naragerageje kwiyumvira guparticipa mu ma expo naho hose byaramfashije ko bashobora kumenya abatari bake. Ndamaze kuja muri expo zishika kuri 4. Naragiye muri expo ya Kazoza Finance ihimbaza 10 ans. Naragiye muri expo y'aba diaspora y'abakongomani aho bafeta leur indépendance. Naragiye aussi mu ma expo yandi yorganije na Kio Fashion Week. Abakiriya sindabaronka byoroshe mugabo uwo ngiriye hariho igihe abwira mugenzi we, hariho n'igihe yambara ico namukoreye abandi bakagikunda. Par exemple ndakunda gukora ibintu byinshi nkunda gukora n'iby'abarasa. Abarasa barakunda inyuzi nabo abonye umwe acambaye akagikunda barahanahana. Concurrence ihari jewe ico novuga kiri different ni touche iwanje. En tout cas ngerageje kuraba abandi bose babikora ntidukora ibintu bimwe. Jewe ngerageza ama modeli yose, ndakora ama modeli yo ku ma plage, ndakora ama modeli y'abantu bakeneye ibintu by'imbeho, abantu bakeneye gushaza juste bakoresheje urunyuzi atari uko bashaka kwikinga imbeho ariko akantu kaza kwambelisa impuzu baba bambaye. Vision mfise niyo kugira nanje novuga nta shop donc magasin y'impuzu z'inyuzi ku buryo umuntu wese aza arondera ibitandukanye, niba akeneye amasakoshi, niba akeneye impuzu, niba akeneye impuzu za plage, du monde akeneye gushika kure kandi yose ndakeneye yuko n'ivyo nkora bishika no mu mahanga. Ico nosaba abakurikira Isana Media d'abord nobasaba ko nanje bonteza imbere bakaza bakanshorera, bakaza bakaraba ibyo nkora, nabo bakabikundisha abandi. Du moins igikorwa cacu kubera turafise ihangiro ryo guhakaza abo batishoboye. Urumva ntidushobora guhakaza tutabona ko ibintu biko birasohoka. Rero nibaza yuko abantu bobikunda kugira abo bari mu mabarabara bagenda basegereza turabe ko twubaha un travail à faire nabo bagashobora kuganya amahera yabo ku bikorwa baba bakoze. Jewe nkorera impande ya face à face. Hariho station iri en face ya face à face. Donc dans le station hariyo galerie yitwa Galerie Light muri B7 numéro ni B7. Abashobora kundondera naho ku ma réseaux sociaux barashobora gukoresha Instagram yanje canke Facebook nitwa Mbeninshuti Art. Bashobora kundondera aussi kuri numéro 61 78 44 94.